kwakire ubwami bwayo. Intwari ntifa yamaho, twese turashima Imana yari yaduhaye b'impenda Isahake, umwungere mwiza w'akarorero keza, ngukunda igikorwa cayo mwivuga butumwa, none uragiye nakabayi. Umuntu w'Imana ntapfa ahubwo arasinzira. Mutama wacu Reverend b'impenda Isahake, ndafise ibyizigiro ku munsi umwe Imana izosubira kuduhuza tukabonana. Haleluya, haleluya. Tuzokwama twibuka twa turirimbo twawe twaririmba muri Chorale Evangelique. Genda amahoro. Nagasaga, nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire ubwami bwayo. Nagasaga, nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire ubwami bwayo. B'impenda twagukunda cyane, ariko Imana nayo yagukunze cyane kuturusha, none igutwaye tukigushaka. Imana ikwakire nagasaga. We wamanye ubuntu butwari n'ubugira neza, n'urukundo aho ugeze hose wamyura ikiremesha. B'impenda Isahake none uradusize, Imana ikwakire nagasaga. Pastor wacu, imyaka yose twabanye twagendanye, twaragize umwanya mwiza wo kukwiga ku bitari bike. Kubw'iryo ragi ryawe twemeye ko tuzokugendera. Imana igushira ahantu heza cyane nakabaye. Isahake, Imana ikwakire ubwami bwayo. Ugiye twagukunda. Nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire. Imana ikunda kandi kumva abantu kuvuga ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turasubiye kwemera yuko uri intango kandi ukaba n'iherezo. Turasubiye kukwereka mu mitima yacu kuko tukwizigiye kuri byose, kandi ko atana kimwe kiba utakizi. Uyu mwanya turi hano, kuri benshi ntitwari tuzi ko iyi saa tuzoba dukoraniye hano, ariko wowe wari ubizi. Reka rero tubanze tugushimire kubw'uyu mwene data Isahake b'impenda
wahaye kukumenya ukamuha kubaho imyaka yabayeho, kandi iyo myaka yose akaba yibamwo akuzi agutahura, akayibamwo agukorera, kandi akaba yari yaratahuye ko twese abari ku isi turi ingenzi. None Mukama, ivyo byose ko turiko turabibona kuri we, hano hari abantu batari bake, imitima yabo urayibona, harimo abakozi bawe, harimo n'abarishaka kuzogukorera, hariho n'abandi bayumvira iby'ubuzima bwabo. Reka rero bose tubakwereke, maze tukwereke uyu munsi tukwereke, na cyane cyane tukwereke uyu muryango yahora ari kirumara muri bo, yahora ari umuhanuzi, bahora bafungura ari wabafunguriye, bahora baronga ikiganiro cyiza ari wagitanguje, ishengero rya Rohero ryahora rimubona rikarema rikugurura imiryango kugira ngo n'abandi bose baze baruhuke. Turakweretse abo bose Mukama, inshuti n'imiryango bose bari bamubona, bakamuganiriza, akabahanura, akababwira ijambo ryiza, ndetse hariho nawe yafasha. Abo bose turaguhamagaye Mukama kugira ngo uzubaremeshe. None rero mu isi turi ingenzi, nawe arafasha urundi rugendo, kandi turazi neza ko wamaze kumutegurira hera, turazi ko wamuteguriye neza kubera ibikorwa byiwe. Nicyo gituma natwe dushaka kuturemesha, kandi porogaramu zose nziza kuri uyu munsi, reka n'izizoba mu nyuma, zose tuzishyize mu minwe yawe, ukuri intango kandi ukaba n'iherezo. Remesha rero abakozi b'Imana twahora dukorana, remesha uyu muryango, uremesha inshuti n'abagenzi, maze biba kuri uyu munsi byose tuze kubandanya tukubona. Ibyo tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. watumye Yesu za mwisi yacu, winu waturure bena wamwa nawichangazo zikuranwa abanyimana nibayisenge bazopfa bose nibibukwe nyamarugoru kundo rw'Imana rutagira akagero ugwikunda twe kuririmba hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizihiwe uko data yatwitoretse aheza mw'ijuru aheza tuzoba dushize amarira aheza mw'ijuru aheza mw'ijuru mana tuzobirayo bagenzi tuzoshimira data cane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo Nagasaka
yamaho twese turashima Imana yari yaduhaye bimpenda Isahake umwungere mwiza wa karorero keza ngukunda igikorwa cayo mwivuga butumwa none uragiye nakabayi umuntu w'Imana ntapfa ahubwo arasinzira mutama wacu Reverend Bimpenda Isahake ndafise ibyizigiro ku munsi umwe Imana izosura kuduhuza tukabonana. Haleluya, haleluya. Tuzokwama twibuka twa turirimbo twawe twaririmba muri Chorale Evangelique. Genda amahoro. Nagasaga Imani kwakire ubwami bwayo. Nagasaga Imani kwakire ubwami bwayo. Bimpenda twagukunda cyane ariko Imana nayo yagukunze cyane kuturusha none igutwaye tukigushaka. Imana ikwakire Nagasaga we wamanye ubuntu butwari nubugira neza n'urukundo aho ugeze hose wamyurikire mesha. Bimpenda Isahake none uradusize. Imana ikwakire Nagasaga. Pastor wacu imyaka yose twabanye twagendanye twaragize umwanya mwiza wo kukwiga ku bitari bike kubw'iryo ryawe twembereye ko tuzabigendera. Imana igushaka neza cyane.
rwiza ruca mw'ijuru hagati ruva imbere y'intebe y'Imana. Egome tuzobonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Egome tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Ubugingo tuzosenga Imana yacu, tuyihimbaza tuyitazira. Egome tuzobonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo. Ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. yigeze ankubita nta kofe nigeze menya, nta n'ukunshira kw'amata, nta n'inkokora, niberaho gutyo. ariko nagize agakosa yarambaza ngo none ngo ibyo nibyo wabonye ari byiza. nanje naca numva umubabaro, kuko nari nzi ko atankarira, nkumva umubabaro gaca ndamubwira ntibasimbabarira. nawe yacavuga ngo sawa, nuko yivugira tugasenga muhira, dusenga hanyuma tuza gukora ibikorwa by'Imana hano muhira. Twarakunda gufata imyanya yo gusenga amfamiye, akaturongora tugasenga. Mbere twari twaragize na ukuntu dukura kuburana. uno munsi yarongoye, ejo ni jewe, ijya yejo umwana mukuru, gutyo gutyo uko bagenda barakurikirana ama tukajyana. Bukeye basenga twenyene kuko abana baba bagiye ku ishuri, hanyuma akaza gukora ibikorwa ngaha, nanje nkagenda kubikorera aho nkorera hariya hepfo ku mashuri yo mu Kabondo, niho nakorera. hanyuma ubuzima bubandanya gutyo. Je ndashima Imana kuko asinziriye bimeze neza. hanyuma amaze gukikwa n'amagara, twaramufashije tukamuba hafi, turamugwaza. yarigeze no kurwara, aragenda kwivuza i Nairobi, niwe babanye arivuza. hanyuma araza arabandanya, araruhuka, arakira, aragenda kugirisha controle muri scanner, batubwira yuko byakize byose ari byiza. turashima Imana. mu nyuma rero haciye haza ibindi, asubira gufatwa ukundi, ariko byaturuka mu nda. hanyuma turamuvuza, rivuza. misi ya nyuma rero, indwi zibiri za nyuma, niho yaremba, arabyimba n'ukuguru, tutazi ibyo ari byo. kavuga bati, nabo ntibabona ibyo ari byo, ariko bavuga bati tumuhe imiti, hanyuma tuzogire operation turabe ibyo bintu. mugabo wewe kuba kwizera Imana yaravuga ati jewe nta operation, jewe igihe cyageze nzotaha. n'umunsi wa nyuma ndiko ndamutegura, yarambariye ati ariko uwo munsi ni uwa nyuma jewe ndi ngaha muri ibi bitaro.
ni wanyu ngo mbere ngo baratevye kuza kuntora nibe abo bagutora ni bande cese numva ivyari ni bande bagutora arahora akakaguma ndaba gusa arahora babana ngo bana banje ngo nibo baza kuntora none bagutora bakujana agasubira agahora ngo banjana muhira ariko twavuye tumenya mu nyuma abo bana yavuga ntabwo bari abana biwe bari abamarayika aho yavuga ngo baranjana muhira twebwe tukazazanirwa ntabwo hari muhira hariya mu Kibenga oya ni muhira hariya padà niko twavuye tubimenya mu nyuma twumvise ko yakoze ibintu byinshi uyu mukozi w'Imana byinshi kandi bihesha Imana icubahiro uyu munsi yatwitangiye imbere twebwe nk'abakristo turi ngaha mbega muri iki gihe cyacu dukora iby'Imana igomba igihe turimo igihe twe dusigayemo twakoze iby'Imana igomba tuzoba dukora iby'Imana igomba hari abantu igihe cyabo bagipfisha nabi bagipfisha ubusa nukuvuga ngo gupfisha ubusa igihe cyawe uri umukristo nukumenya ko wakoze icyaha ntiwihane none nka jewe nawe ni representant legale ndinde wowe uri pastori ni pastori cyangwa representant legale mugabo umukristo Imana ishimwe cyane gusa n'amabanga duhabwa icyo gituma rero abakristo twese ku ngero zitandukanye uko Imana yaduhamagaye amatitre cyangwa n'amapozisiyo dufise mu mashengero mu gihe cyacu dukwiye gukora icyo Imana igomba Imana ishimwe cyane ko umuntu aravuka ko umusiguzi yavuze intege zameranye aravuga ngo ninanata ndumva yuko 80 acambira arabicererariza arabyandika kuko yari muri icyo gihe ariko arabamwo arabyandika ariko kandi kubera ko yabyanditse by'ukuri imyaka 70 umuntu aba yarakoze byinshi rero bakundwa dukore ibikorwa by'Imana dukorera Imana umwanya wacu ntitupfishe ubusa hari igihe abantu biyumva gukorera Imana ngo ni kuba umupasitori ni kuba umucenama ni ukuba oya aho uri hose ujya uri kuhakorera Imana uri umusoda akazi kawe k'ubusoda ugakora neza ujya uri kuhakorera Imana ikora ryawe neza ujya uri kuhakorera Imana uri umunyeshure uri kuriga ntutrishe n'aho abandi bakubarira ujya uri kuhakorera Imana aho umuntu hose aho aba ari iyo abikoze neza aba ariko arakorera Imana kenshi uzokumva abantu bavuga ngo ngiye mu bikorwa by'Imana aha naho ngo niko niyungunganya Imana ishimwe cyane kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo turi umuco w'isi kandi turi umunyu w'isi bakundwa
ndarangije ikibazo ni cya kindi, mbega ukora iby'Imana ugomba mu gihe cyawe. Aya majambo nagomba aremeshe umuryango, aremeshe ishengero twese turi hano, kandi yongere aremeshe n'abakozi twakorana. Ureme, Arkange Rema, Gabis Rema, Ange Rema. Icyiza muzokura kuri uyu mukozi w'Imana niko bazobe bavuga ngo urya agenda nka se. Imana ishimwe cyane. Mama Ange Ureme, muryango mwese muri gaha mureme, igihe cyanyu ntimugipfishe ubusa, tuzomubona. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bazi yuko abapfuye bazogira gute, dupfuye nyine biba birangiye. Kimwe nariko ndaraba televiziyo mbona ishene nyine kuri Canal Plus, afite za Canal Plus, ico biri aro shene nyine ntakunda sikaba sayanda irari usanga bari mu kiganiro cerekana abantu bamaze nk'amezi abiri bari muri koma, abantu babaze intuze bahamagara, kandi ni televiziyo nyine, ni shene profane siri y'Imana. Bakabaza abantu, wewe igihe wari muri koma wabona iki? Wewe urazi Imana? Jewe sinzi, nta Mana nzi. Hanyuma akavuga ngo nabona ibintu by'ibikoko, ibintu by'imiriro, nibyo narimwe. Bagaca babaza umukristo, wewe wabona iki? Jewe by'ukuri nabona ndi mu mashugwe, nabona niko ndagenda ahantu hameze neza, nabona abantu bambaye impuzu zera, numva indirimbo nziza. Umukristo avuze bwa bundi hari inzira zibiri, hariho mu nzira yo mu rudashira no mu nzira y'ubugororozi, urupfu. Uba bariko baragira bagira amarusheshe yabo, hariho iki, hariho ubundi buzima inyuma y'uyu mubiri twambaye, inyuma abantu bapfuye ari ubundi mubiri twambaye. Rero umukozi w'Imana yarakoze neza birashimwa, norangiza nanjye ndamushingira intahe. Igihe natoba kugira ngo umukuru w'ishami ry'amashengero y'Abatiste mu Burundi, haheze nk'amezi 3, iwe muntu mu batwaye yasanze hajya mu biro ati, ibyo umaze gukora turabishima, kunywanisha ba Kristo turabishima, rero ubandanye iyo ngendo. Imana ishimwe cyane. Yari umuntu azi gutera intege abandi, yari umuntu ashima ibyo abandi bariko barakora. Kandi n'igihe ntorewe mu mwaka uheze kuba representant legal, yaraje kandi aramba ati, byahangiro wiye yuko ishengero ry'Abatiste tuza gukizwa no kwezwa no gutunganya uzori bandana. Yari amajambo yo gushingira intahe uyu mukozi w'Imana mugenzanje, hanyuma abumvise mwese amajambo y'Imana. Imana ibahezagire cyane, murakoze. Nagasana,
twari ntifa y'amaho twese turashima Imana yari yaduhaye bimpenda Isahake umwungere mwiza wa karorero keza ngukunda igikorwa cayo mwivuga butumwa none uragiye nakabayi umuntu w'Imana ntapfa ahubwo arasinzira mutama wacu Reverend Bimpenda Isahake ndafise ibyizigiro ku munsi umwe Imana izosura kuduhuza tukabonana. Haleluya, haleluya. Tuzokwama twibuka twa turirimbo twawe twaririmba muri Chorale Evangelique. Genda amahoro. Nagasaga, nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire ubwami bwayo. Nagasaga, nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire ubwami bwayo. Bimpenda twagukunda cyane ariko Imana nayo yagukunze cyane kuturusha none igutwaye tukigushaka. Imana ikwakire nagasaga we wamanye ubuntu butwari nubugira neza n'urukundo aho ugeze hose wamyurikire mesha. Bimpenda Isahake none uradusize. Imana ikwakire nagasaga. Pastor wacu imyaka yose twabanye twagendanye twaragize umwanya mwiza wo kukwiga ku bitari bike kubw'iryo ryawe nakwemereye ko tuzokugendera. Imana igushira ahantu heza cyane nakabaye. Isahake Imana ikwakire ubwami bwayo. Ugiye twagukunda nagasaga, nagasaga. Imana ikwakire ubwami bwayo.
Bimpenda Isaac yavukiye mu mutumba wa Rukere muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Abavyeyi nabihaye Achilles hamwe na Inampandagiye Devote mu mwaka w'1953. Kuva mu mwaka w'1964 gushika mu mwaka w'1971 Pasiteri Bimpenda Isaac yize amashuri mato mato i Ruhura, aho yahavuye yungururiza mu Musema kugira ngo akore ikibazo cya leta kimuha uburenganzira bwo kubandanya amashuri yisumbuye. Kuva mu mwaka w'1971 gushika mu mwaka w'1972 umwungere Bimpenda Isaac niyo yagenda kubandaniza amashuri yisumbuye kuri Ecole Normale ya Kibimba, aho haciye hatera amagume acaja kubandaniza amashuri yiwe muri College Ririma mu gihugu cy'u Rwanda gushika mu mwaka w'1976. Kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1978 Pasiteri Bimpenda Isaac niho yabandaniza amashuri yiwe muri Institut ya Theologie y'Iruhura. Ahava ari uko intwaro y'ico gihe yirukanye abanyamahanga bose, harimwo n'umwigisha wabo w'umunya Denmark yitwa Jean Crescent. Kuva mu mwaka w'1978 gushika mu mwaka w'1982 niho Pasiteri Bimpenda Isaac yabandaniza amashuri yiwe ya kaminuza muri kaminuza y'i Butare mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yahavuye yanditse igitabo cyitwa mu rurimi rw'ikinyamazuru Critique théologique de l'apartheid et éthique chrétienne sur la lutte contre le racisme, aho yaciye aronka rero urupapuro rwa kaminuza. Kuva mu mwaka w'1983 gushika mu mwaka w'1984 umwungere Bimpenda Isaac niho yaronswe akazi ko kurongora imigambi y'ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi. Muri ico gihe akaba yaricegera. Ahava rero agenwa kugira ngo arongore ico gisata bwegu mu mwaka w'1985. Muri iyo myaka nyene ayo mabanga yafatikanya no kuba umumissionnaire mu gukwiragiza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana mu ntara za Kirundo na Muyinga, ari kumwe n'umumissionnaire aturuka mu gihugu cya Amerika yitwa Fred Sorensen. Niho mbere ico gihe umupasitori Sinzubwenge Joseph yakira agakiza, mu nyuma aranaronka amabanga ahambaye mu ishirahamwe. Muri ico gihe nyene murongoye igisata c'imigambi mu ishirahamwe yarakarihirijwe ubwenge mu bihugu bibanyi nk'i Bukavu, Goma, Kinshasa n'i Kigali. Mu mwaka w'1986 tariki 26 mu Kakaro niyo yashinga ugwiwe n'umupfasoni Nimbona Adelaide. Mu mwaka w'1988 tariki 8 Rusama niho yahezagirwa aca umwungere w'ishengero ryo mu Nyange muri komine ya Busiga gushika mu mwaka w'1999. Kuva muri uwo mwaka gushika mu mwaka w'2005 yari umwungere w'ishengero rya Gihanga. Mu nyuma ahamagarwa kugira ngo abe umwungere wa Paruwase Rohero, aho yari ayirongoye gushika itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2021 umunsi yava mu mubiri. Mu mwaka w'1988 gushika mu mwaka w'1989 yaratowe ngo arongore ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi. Inyuma yaho yahavuye ahungira mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe hariko haraba intambara za Ntega na Marangara, amarayo amezi 3. Agarutse niho yasubiye kurongora iryo shirahamwe nyene, mugabo acahitamo gutanga imihoho kuko hariho kutumvikana bagenzi we, aca yisubira kurongora ivy'imigambi gushika mu mwaka w'2000. Kandi hagati muri iyo myaka nyene
yarabandanije aronswa inyigisho muri kaminuza ya Kenya yitwa Daystar ibijanye n'iterambere ry'abantu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yarasubiriye gutorwa ngo arongore ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi. Ayo mabanga yarafatikanije no kurongora urunani rw'amashengero mu Burundi Senebe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Muri ico kiringo nyene yarashoboye kubandanya amashuri yiwe Nairobi muri International Bible Institute, aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda yaronse urupapuro rwa master mu gisata murantunga ca ministère chrétien. 13 gushika yitaba Imana yari point focal de l'action pour la promotion de la paix et développement durable dans la région de Galac. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ari kumwe n'abagenzi we niho bashinga kaminuza yitwa Discovery Bible Institute, akaba yaraje mu gisata c'inyigisho, akaba n'umwigisha muri iyo kaminuza nyene. Mu gihe rero yarajejwe ayo mabanga yo kurongora amashengero, yarashoboye kuyaserukira mu manama mpuzamakungu mu bihugu bitandukanye mu Bwongereza, Amerika, Denmark, Kenya, Mozambique n'ahandi. Yakunda kwandika ibitabo, aha twovuga nk'igitabo kidondora kahise n'umuzo w'ishengero ry'ababatiste mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 928 gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, aho ishirahamwe ryahimbaza yubile y'imyaka 75 ribayeho. Akaba yacandikanye n'umuhinga ava mu gihugu ca Denmark yitwa Hansen. Yitavye Imana rero ahejeje kwandika ikindi gitabo kinini cyane kivuga ibyahishuriwe Yohana n'igitabo ca Daniel. Yari kandi perezida du Fonds Missionnaire Suisse au Burundi. Umupastori Bimpenda Isaac rero ajya mu bwoko bw'abagabo asize umugore wiwe n'abana 6 hamwe n'abuzukuru batatu. Murakoze cyane. Revera Eliezer Nzonimana nawe nyene yokwegera hano kubera kuko barakoranye kandi barabanye umusenya gihe kitari gito, bagomba kumusaba nawe nyene ngo yegere hano kugira ngo tubwire uko babanye muri ico kiringo cyose. Murakoze cyane rino jambo. Kuri uyu munsi turamutse dusezera umuvyeyi wacu Revera Bimpenda Isaac. Tuhagaze ngaha ngo tugaragaze mu by'ukuri ibyiyumviro uko twamubonye mu buzima bwa misi yose nk'umugenzi twakuranye, mbere tugira ko turakorana mu bikorwa by'amashengero, mu bikorwa by'ishirahamwe igihe kitari gitoyi cyane. Uyu mushinga naye Revera Bimpenda Isaac na cyane ndamuzi duhwanira mu gikorwa cy'Imana kuko numu promotionnaire wanje, aho nisanze turi kumwe mwihamagarwa ry'igikorwa cy'Imana. Niho kuva banyakubahwa bakozi b'Imana mwese mu cyubahiro ciwe, muryango shengero mwese mukoraniye hano, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ari nkemu afise ubugingo akaba mu nzu yitwa umubiri, kandi iyo umuntu avuye muri uyu mubiri, turavye inkuru muri Bibiliya, igihe wa mutunzi yabaho neza yariko araganira na Aburahamu, aganira n'umuntu w'umukene yarabayeho nabi yitwa Lazaro, yari yamaze kuvanwa muri uyu mubiri. Ariko uravye kirya kiyago biraboneka ko umuntu niyo yavuye muri iyi nzu bita umubiri abandanya yibuka ibintu, kuko yaribuka ibyo yasigaje
ku isi ingene yabayeho, aho yamubwira ngo ndiko ndamererwa nabi, tuma Lazaro aze amfashe, nagende kubwira ubutumwa abo tuvukana kugira ngo ntibazoze ahandi. Reka rero dushimire Imana kuko umukozi wayo b'impenda Isaac ubu ari muri paradiso. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero banyakubahwa mwese mu cubahiro ciwe, uyu mukozi w'Imana b'impenda Isaac nk'uko babibabwiye mu bikorwa yakoze, yarakoze mu ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi Senebe, bwa mbere bakorana mu by'imigambi y'iterambere, gufasha abenegihugu mu bihe igihugu caciyemwo bitari bimeze neza. Yarakoze imigambi bakorana na departema y'iterambere, barafasha impunzi, barafasha abantu bari barahungiye mu gihugu abo bita abadeplase, barafasha n'abakozi b'Imana mu byo mu bukene butandukanye bari bafise. Ico tumuzi ko muri ico gihe nuko yari umuntu w'umwizigirwa kandi akunda abantu. Mu ciciro ca kabiri yakoze muri Senebe nk'umukuru wayo kandi ariserukira imbere y'amategeko. Ikintu ca mbere gihambaye yashira imbere kwari uko ishirahamwe rigira amategeko meza. Ari mu bantu ba mbere bafashije harandikwa amategeko meza, n'uyu munsi ishirahamwe ryisunga. Ikindi ni uko yaserukiye ishirahamwe Senebe imbere y'amategeko. Hama muri ivyo bihe byose yakoze mu ishirahamwe ry'amashengero mu Burundi Senebe, yari umuntu avuga amajambo make ariko agakora ibikorwa byinshi. Aciye ubwenge kandi azi ibintu byinshi bya kahise k'ishengero. Yari umukozi w'Imana adatamika ijambo kandi umukozi w'Imana yubaha Imana. N'ayandi mashengero, haba amashengero atari muri Senebe canke ayandi mashengero atari mu ishengero ry'ababatista, ico tumuzi ko nuko yari afitanye imigenderanire myiza n'abandi, yakorana n'inani zitandukanye, agakorana n'abandi bakozi b'Imana bari hano mu gihugu. Ikigeretse kuri ivyo yari bitumwa ko mu bijanye no guharanira amahoro n'umutekano. Mwumvise ko hariho umugambi uhambaye cane ari mu bawutanguje n'ibi bihugu bitatu byo mu biyaga binini Grand Lac, ni ukuvuga mu Burundi, mu Rwanda, aho no muri Congo, aho yafashije cane na cane mu kurondera amahoro yo ku mipaka n'indi migambi y'iterambere yo gufasha cane abakenyezi. Paruwasi yo mw'Irobero yari umuntu bitwararika ibikorwa. No mu gihe yari arwaye mugabo ataraja ku musego, yaraza gusenga akaremesha ishengero kandi ugiye ukamusanga mu biro. Mu minsi twamaze turi mu bibazo byo kumvikana ishengero ryo mu Kinama, namubonye nk'umugabo azi ukuri, azi guhanura kandi aca bugufi. Ni umuntu kandi atatinya abakuru b'ishirahamwe. Hari ikintu yababonye ko ntiyagenda bararaza nk'uko abandi bamwe babikora, yagusanga akakubwira ukuri kwiwe muri babiri, atagusuzuguye mugabo kandi atagutinye, akakubwiza ukuri. Yari umuntu yitwararika ishengero ryiwe kandi akanarisengera.
icanyuma n'ibi bihe bijanye n'iki kiza turimo ca coronavirus, ari mu bantu ba mbere bahanura abantu ingene bakwiye kwitwara. Ahurikiye muri Senembe ku izina ry'abandi bakozi b'Imana twabwiye iyo nkuru bari hirya no hino ku isi, bambwiye ngo mureme barifanikanije namwe, bari kuba bari hano ariko kandi ntibyabakundiye. Hariho umukozi w'Imana yaheruka ino twaraganiye, Morten umudanwa, twaraganiye turiko turavugana ya Isaac Rimpenda, yambwiye naho habaye ihuhusi kigeze kuhaca mu ishengero, arambwira ati abadanwa cyane cyane b'abapama b'abapasitoro ba kera, umuntu ari mu ba mbere bemera cyane muri Rimpenda Isaac, kandi yaramushingiye intahe mu bintu byinshi cyane bakoranye, ingene yitwararitse ishengero, yagiye ariba hafi mu gihe cyose c'amagume. Rero umuryango ureme kandi wizere ko muzosubira kumubona, ko yahejeje urugendo rwiwe neza, namwe mugwane intambara nziza kugira ngo muzoheze neza, muzosubire kumubona. Ishengero ishirahamwe ry'ababatisita mu Burundi, nagomba kubasaba kugira ngo ibi bikorwa byiza yasize akoze mubifate ko ari ubutunzi bwiza abasigiye, muzovyihererekanye mwenyene, muzobisangize n'umuryango wose w'abemera Kristo mu Burundi no ku isi yose. Mu kurangiza nagomba kubwira uyu mukozi w'Imana, nyakubahwa Mwungere Rimpenda Isaac, hano ku isi turashima ibikorwa byiza wakoze, kandi turashima ingene wahijije neza ukabana hafi n'umutambukanyi wawe mwiza, mwakundanye abana bawe mukaganira, kandi ukaba wabasigiye indero nziza. Ico tukwemereye nuko tuzobandanya tubasengera, twongera tubahanura uko Imana izodushobotse. Niwiruhukira amahoro, kandi twizeye ko tuzosubira kukubona. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ashinga nkaye bapfasoni bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Hanyuma ku ruhande rw'ishirahamwe ry'amashengero y'abatisite mu Burundi, mu izina ry'abandi bakuru dukorana, reka no mu izina ry'iwanje, ijambo dufise ubwa mbere ni ryo kuremesha umuryango wabuze, ariko kandi no kuremesha ishengero yari asanzwe arongoye ry'abatisite rya Rohero, reka n'abungere bose twadusangiye umurimo nawe n'inshuti n'abagenzi. Iri jambo rya mbere, ubuzima bw'umuhisi Revera Isaac babuvuze ku buryo ngira ngo ntaco mbona umengano uvuga batavuze, ariko gusa ico bavuga nk'ishengero ry'abatisite mu Burundi mu ncamake nuko turabuze, bavuze ivy'igitabo. Hari kandi nibutse twari dufise ifishe y'abakristo iminsi heze twakoresha, yaricaye iminsi heze arahinyanyura ashiramwo n'ibindi turayiga mu nama, tubona umenga irafise akarusho, tuca turayemeza mu nama ya bose kugira ngo tuyigireko. Ico novuga yuko yari afise ikintu co gushakashaka. Hanyuma bavuze ivyigwa yagiye yiga, ni nk'uko yabishira no mu ngiro. Burya jewe nibuka yuko mu kubishira mu ngiro yarishirwa rimanitse kugira ngo abone yuko byagenze neza. Mu gihe c'intambara nibuka yuko jewe yabaye n'umukoresha wanje ubashaka, naho mu masasi ndibuka yuko kitabuza yuko muri bwa buryo bwo gufasha abantu gushika mu makambi de place hariya abashiriye imfashanyo aide humanitaire, ndibuka ivyo vyose hanze y'igihugu basha mu nkambi
mu bari mu nkambi zo hanze y'igihugu twarajanye no mu gihugu ca Tanzania jewe abiga mu Rwanda yarashika ku ishuri hariya nyene nawe je twarigeze kuja urumva rero vraiment ntiyize ngo abisige ngaho ariko yarashira no mu ngiro basi ikindi agomba kuvuga impano yari yisangije burya twese hano dufise impano zimwe dukoze inama cyangwa hari ibintu bakagira akantu kaba kiri umuntu bamwe imitsi iranze yarafise ukuntu azi kunezeza bashiyemo hano ufise na bakeya ku buryo ngira ngo umufazi rwera yabivuze ati nigeze ngo ubito hariho abagwaneza bari mu nama ariko yaragiye icyo nicyo nagomba kuvuga. Ikindi muri bashinga batiste mu Burundi hariho ibikorwa bikorwa iyo hagize umwungere arenguka umusigwa wiwe acaja mu gitigiri c'abandi basigwa bagiye babura abafasha babo nk'abungere. Nibaza icyo cyose bizocibuka bikiriho canke n'abandi kuko biri mu mategeko y'iwacu. Icyo cyo nagomba kuvuga, ibindi byose byavuzwe kandi ntaco babeshe n'ivy'ukuri. Murakoze Yesu abahezagire. Kitamo n'ikirangantego mu gifaransa ni rogo. Rero bakivuze vuga ko iyo rogo uyibonye wiruka ko ari we yayinyanye kugira ngo tube kuyigize. Nico nokongera ko mu bindi byose batavutse. Hanyuma ko twari tumaze umwanya twicaye ubasaba mukavyaguruka kugira ngo dusangire hamwe indirimbo y'amajana atane. Nagomba abari hari inyuma naho mutoba munyumva neza cyane mutambona mugabo tugeze mu kanya keza ko gushirika duha kanya keza. Amajambo y'Imana yavuzwe ariko kandi turahera ku murongo wa 12 haravuga ngo ashitse hafi y'irembo ry'igisagara asokoroka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe. Ababuze ntawe utongera ikigongwe kuriho, aramubarira ati ntacurira. Iri ni ijambo kandi ryongera kuremesha umuryango riti n'ivy'umubabaro ntawe utongera, ariko ntimurire kuko ivyizigiro birahari. Yigira hafi y'ikigagara agikorako abahambyi barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye ntibyuka. Amen. Yesu turabona yuko yagiye ahantu kumva nk'uko nyene, kandi hari umuntu turabona yuko ari umuhungu yari yapfuye. Ariko twebwe iri jambo ryo gupfa hari igihe mvuga nti twari dupfuye, mugabo ryanditse muri Bibiliya niko rihindura. Ariko kandi muri Bibiliya hariyo n'irindi jambo rivuga ngo abapfuye bizeye baba basinziriye. Novuga nti arasinziriye, reka sinonime zirabamo kuko gupfa umenga n'umuntu adafise ivyizigiro, ariko abapfuye bizeye baba basinziriye. Usinziriye nawe aba yiteguye kugira gute kuvyuka. Ikibazo rero gikunda gushika niki, abaririmbyi barakunda kuvuga bati twese tubayeho ku mugambi w'Imana, nta n'umwe ariho kugihamana. Ariko nkunda kwibaza nti mbega mu migambi Imana twama tuvuga tuti yatugiriye neza, yatugiriye, mbega turibuka kurumva yuko n'umugambi w'uko tuzopfa nawe mu migambi yayo mu migambi y'Imana. Mbega twavuga yuko umugambi wo gupfa ari mwiza, none ko Imana yabivuze wovuga ko ari mubi gute? Kandi Imana tuvuga ko igororotse, Imana yera, Imana ntiyigera yihenda. Ubure ni nayo mpamvu abantu benshi bavuze bati burya Imana yashikije iki umugambi wayo. Umukibazo bati none gabaje
rimwe na rimwe usanga n'ukuri twizera none umuntu wacu arataje aragiye twizera twanasenga ariko nahari nyishu Imana ku bwayo ibyo ikora byose ni byiza n'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo yaramuretse imana tudashobora ndiko ndavuga iki ariko hari n'ibindi uyu munsi biri imbere kubizera nibaza yuko ujye uvuga ati akanyakuro kuri bamwe niyo bayihenze usigaye ubona abagabo ku bandi ngo bariko barasomana ngo bagize mariage ukaca wibaza n'ibindi bigiye kubandanya bikurikira kera numva bavuze bati uwupfuye aranyarutse ariko kandi baravuga bati n'ubugiye bayikinze burya rero iyo nagomba kugaruka ku ijambo y'uko ukwiye kwitegura wewe kugira ngo uzogende wizigira uzoragwa ubwami bw'ejo ndashira amajambo yavuzwe nari kuvuga yuko ibikorwa bya pastori b'impenda y'Isaac ibijyanye biramukurikira yakoze byinshi twizigira yuko tudatekeranya yuko Imana yamuteguriye ibihembo umuryango nawo kuri n'ureme ntugire ibyizigiro munsi urahari Yesu yateguriye abizera yuko hari igihe cyo kubabara n'igihe cyo twenga aka kanya ariko kandi nibaza yuko n'ababara cyane uyu munsi yona izina ry'urenga ni Isaac kandi Isaac risigura kutwenga reka mvuga kamwemwe burya wabona dushavuye ariko mu ijuru arakamwemwe igihe yavuka none umubyeyi wiwe ntiyamwenye yavuga ati marayika w'Imana ibyo uvuga bisigura kamwemwe ibyo ari byo byose naho tubabaye tugire n'akamwemwe mu mutima twisigira yuko Imana ifite umugambi mwiza n'ayo majambo nagomba yuko ibeza twese turiko turaduga imisozi n'ibiyaya tuvuga ubutumwa wari umuririmbyi uriko uratambira Imana tugenda mu bikorane ugiye uri intwari idasanzwe wari umwungere mwiza ntituzokwibagira Mukamamana umwakire mu bwami bwawe tuzokwama tukwibuka Imana ikwakire ubwami bwayo intwari ntifa yamaho twese turashima Imana
yari yaduhaye bimpenda Isahake umwungere mwiza wa karorero keza ngukunda igikorwa cayo mwivuga butumwa none uragiye nakabayi umuntu w'Imana ntapfa ahubwo arasinzira mutama wacu Reverend Bimpenda Isahake ndafise ibyizigiro ku munsi umwe Imana izosura kuduhuza tukabonana. Haleluya, haleluya. Tuzokwama twibuka twa turirimbo twawe twaririmba muri Chorale Evangelique. Genda amahoro. Kugaruka ko muri iyi bebe abakenyezi b'Ubujumbura mu gihugu cya Bujumbura hejeje hatahaza ishurwe ry'isengero rya Rohero. Rohero batakurikirana abasenzi bo mu Rohero barimo umukuru wo mu Rohero n'abashinzwe mu Nyange n'Igihanga n'Igikiganda. Abaya tembera n'abwiye umuryango wa Nyamata. Bimpenda bagukunda cyane ariko Imana nayo yagukunze cyane kuturusha none igutwaye tukigushaka Imana ikwakire we wamanyoko n'ubutwari n'ubugira neza n'urukundo aho ugeze hose wamyura ikiremesha Bimpenda Isahake none uradusize Imana ikwakire nagasaga Master wacu imyaka yose twabanye twagendanye twaragize umwanya mwiza wo kwiga kuri karindwi kubw'iryo ragi ryawe twemeye Rohero harimo umukuru wo mu Rohero n'abashinzwe mu Nyange Imana ishaka neza cyane n'Igikiganda ndakabaye